Amazina yawe kwitande? Nitwa Keni niyo saba. Niyo saba ryonyene? Niyo saba Keni. Niyo saba Keri? Keni niyo saba. Keni niyo saba. Uriteguye mutwazi nza kukubaza? Nta ngorane je niteguye muri vyose. Amazina yawe kwitande? Nitwa Irankunda Edisa. Irankunda Edisa, uriteguye mutwazi nza kukubaza? Amazina yawe kwitande? Niyongabire Keve. Niyongabire Keve. Uriteguye mutwazi nza kukubaza Keve? Amazina yawe kwitande? Nitwa Solange. Solange ryonyene? Ndayikeza Solange. Ndayikeza Solange, uriteguye mutwazi nza kukubaza? Cyane. Irampaye Gustave. Uriteguye mutwazi nza kukubaza? Yego. Amazina yawe kwitande? Niyo rukundo Edi. Niyo rukundo Edi, uriteguye mutwazi nza kukubaza? Yego. Kunzi Roy TV ndawaramukije, nizere ko mumeze neza haba ari ngaha mu Burundi cyane mu bihugu byo hanze. Kuri micro kumwe na Benisho, kuri kamera kumwe na Zombi, turi muri Street Quiz. Abantu mukunda gutwenga, abantu mukundi ntimuje kure mugume hafi. Umusi rero twagendeye muri Quartie Kanyosha, aho tuza kubabaza utubazo tubiri gusa, udutoye twose duca tuguha amadolari, bikunaniye naho nukuri cyo tuyasubirana inyuma. Mugume hafi rero tugesho. Saba ryonyene? Keni niyo saba. Keni niyo saba. Uriteguye mutwazi nza kukubaza? Nta ngorane je niteguye muri vyose. Keni. Usanzwe wiga mu mwaka wa kangahe? Je ndiga seconde SSH. Seconde SSH. SSH mu majambo yose ni iki? Ni kisata cha sociale. Wiga hehe? Ese municipal Kinindo. Lycée municipal Kinindo. Yambwiye ko yiteguye mutwazi nza kumubaza n'utubazo tubiri gusa, ariko umunyeshure yiga muri secondaire nibaza yuko aza kubitora vyose. Kwa duca mbere kivuga uku Papa Kagabo niwe mwana wenyene wa Papa Mugisha, none Kagabo na Mugisha bafaniye. Papa Kagabo niwe ya ndibaza ni nka mwene wawe. Kibazo ca mbere kiramunaniye, twize ko cakabiza kugitora. Ya. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku bitatu gatatu inshuro zitatu bingana bingana? Bitatu gatatu inshuro gatatu 12. 12. 12. Ibibazo byose biramunaniye, hakundi wihangana? Nta ngorane. Sawa. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala yeye Kasongo mbona wewe Amazina yawe kwitande? Niyo rukundo Edi. Niyo rukundo Edi, uriteguye mutwazi nza kukubaza? Yego. Ikibazo ca mbere kivuga uku Papa Kagabo niwe mwana wenyene wa Papa Mugisha, none Kagabo na Mugisha bafaniye? Kagabo na Mugisha. Kagabo na Mugisha. Ikibazo ca mbere kiramunaniye, twize gucaka biza kugitora. Icya kabiri naco kivuga uku bitatu gatatu inshuro zitatu bingana bingana? Ni rimwe. Ibibazo byose birakunaniye, hakundi wihangana? Amazina yawe kwitande? Nitwa Irankunda Edisa. Irankunda Edisa, uriteguye mutwazi nza kukubaza? Ikibazo ca mbere kivuga uku Papa Kagabo niwe mwana wenyene wa Papa Mugisha, none Kagabo na Mugisha bafaniye? Usubiramo kibazo. Ikibazo ca mbere kivuga uku Papa Kagabo niwe mwana wenyene wa Papa Mugisha, none Kagabo na Mugisha bafaniye? Ni umwana wiwe. Ikibazo ca mbere aragitoye. Ikibazo ca mbere aragitoye. Twizere ko n'icya kabiri uza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku bitatu gatatu inshuro zitatu bingana bingana? Bitatu gatatu inshuro zitatu bingana bingana? Bingana bitatu. Ikibazo ca kabiri kirakunaniye, nakundi wihangana?
amazina yawe kwita nde? Niyongabire Keve. Niyongabire Keve. Twiteguye mu tubazo za kubaza Keve. Eh. Ikibazo ca mbere kivuga uku papa Kagabo niwe mwana wenyene wa papa Mugisha, none Kagabo na Mugisha bapfana iki? Shasi shobora kukimenya kweli. Ikibazo ca mbere kiramunaniye tuze kucaka biza kugitora. Ica kabiri naco kivuga uku bitatu gatatu inshuro zitatu bingana bingana. 9. Icyenda. Ibibazo byose birakunaniye nta kundi bihangana. Sawa. Amazina yawe kwita nde? Nitwa Solange. Solange ryonyene? Ndayikeza Solange. Ndayikeza Solange uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Cyane. Ikibazo ca mbere kivuga uku papa Kagabo niwe mwana wenyene wa papa Mugisha, none Kagabo na Mugisha bapfana iki? Subiramo twumva. Ikibazo kivuga uku papa Kagabo niwe mwana wenyene wa papa Mugisha, none Kagabo na Mugisha bapfana iki? Nibaza ko yoba ari umwana wiwe nyene. Ikibazo ca mbere aragitoye. Twizere ko nshaka biza kugitora. Ndagerageza. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku bitatu gatatu inshuro zitatu bingana bingana. Bitatu gatatu inshuro gatatu. 9. Ikibazo ca kabiri naco kirakunaniye nta kundi bihangana. Sawa nta kibazo. Gari! Gari! Irampaye Gustave uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Yego. Ikibazo ca mbere kivuga uku papa Kagabo ni umwana wenyene wa papa Mugisha, none Kagabo na Mugisha bapfana iki? Inde. Ikibazo ca mbere kivuga uku papa Kagabo niwe mwana wenyene wa papa Mugisha, none Mugisha na Kagabo bapfana iki? Ana kimwe yapfana. Ikibazo ca mbere kirakunaniye tuze kucaka biza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku bitatu gatatu inshuro zitatu bingana bingana. Bitatu inshuro gatatu. Bitatu ya birananiye. Ibibazo byose birakunaniye nta kundi bihangana. Bakunzi ba Roy TV mwakoze kudukurikira, mwabonye ingene Street Quiz yagira genda aho ibibazo byari bibiri gusa. Ikibazo ca mbere cavuga uku papa Kagabo niwe mwana wenyene wa papa Mugisha, none Kagabo na Mugisha bo bapfana iki? Aho bari kwicura rero yuko Kagabo ari umwana wa Mugisha. Ikibazo cashoboye kunanira abantu benshi. Ikibazo ca kabiri naco cavuga uku bitatu gatatu inshuro zitatu bingana bingahe? Bitatu gatatu inshuro zitatu washufata 9. Wachufata bitatu inshuro zitatu, bitatu gatatu ni 9 inshuro zitatu, wachugira 9 inshuro gatatu. Aho wachutora 27. Ikibazo rero cashoboye kunanira abantu bose, murumva ko twari twabateguriye akaganuke k'amadolari. Roy TV yarateguye ati mu mpera z'umwaka abazotora ibibazo tuzobaha amahera menshi mu madolari. None uno musi turayasubiranye inyuma bose byabananiye. Twizere yuko Street Quiz y'ubuzokurikira izoshobora gutora bose kugira ngo batore aho gashimwe. Ndabashimire cyane, shimire cyane na cameraman Zombi ari we yatumye amajwi n'amasanamu abashikira bimeze neza cyane. Au revoir. Roy TV.